Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye muri migwi Kirundi aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko batagishobora gufungura imiryango yabo kandi ko atakanoti bakironka kandi baba bitanze, bemeza ko ikena ry'igitoro riri mu gihugu ryaje ryunyura ibintu. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru umwidonido yano makuru. Igihe Uburundi budafise ubushobozi bwo gushora hanze no kwinjiza ivyankenerwa ngo bizogora ko ihangiro umukuru w'igihugu yihaye hakija ku butegetsi bwo kuduza urugero rwo kubaho neza kw'abarundi arishikako. Aho ni mu gihe kwa 18 ku kwezi imyaka 4 izo birangiye Evariste Ndayishimiye hagiye ku butegetsi. Ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta risanga intambamyi ziri mu gutunganya nabi umwimbu. Idonido yano makuru ni mukanya. Twongeye kubaha ikaze murano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko batagishobora gufungura imiryango yabo kandi ko atakanoti bakironka kandi baba bitanze. Bemeza ko ikena ry'igitoro riri mu gihugu ryaje ryunyura ibintu mu gihe haciye imyaka 4 umukuru w'igihugu atanze ihangiro ko umunwa wose ugiye kuronka ico ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga. Abayaze na radio televiziyo Isanganiro basaba abatwara gukora ibishoboka byose kugira habe impinduka. Tubakurikire. Umukwaferi nta nubwo kanunguka ngorera rero abakunguka bavuga ati gatse ko ku munsi muri ko naburana n'ibihumbi 10 cyangwa nta buzima bafise bwa wanje ndi umumekanisi nta kazi nkora kubera ikibitoro urumva mekanisi turi benshi mugabo rero nta kazi ibitoro birabura n'imodoka barazibujije no gutonda ku station zigarabuze nko muri leta w'itengoroto biragoye eka no mu mibereho ya misi yose burya ubuzima bukaboneka kubera ubu abaronka akazi ufise kamene wanyamuserukira imbere cyangwa ufise famille nyene iwanyu yatunze n'umuronka akazi amakuru ahubwo rero ningo ahubwo rero niyo tugura yo mu mufuka ahubwo tukaronka kugura imisi biharage aho byobaye byiza gusumba kuko anini naha aje mu mufuko naho hobora mugabe imisi biharage ikaboneka yobara amahoro kuko nka twebwe abantu bato bisabira uko turara turiye kugira dushikane na none naho ni n'ingorane muba abana bariko barayuza bicaye ngaho hari igihe ntata n'igihumbi ntahanye abana bagaca bararinza nk'ababyeyi turetse abana prema ari maboko y'iwacu kabisa turarushe rwose inzu nazo ziduga buri munsi ingorane urabona n'ibintu byatunze kugira turongere nyine dufatire nk'ukurangura kugira bishikire ubwo nyine umuntu kwipakiza gusa niho ya 30 atamuzigo aha tufakuza kwicara ngaye kugira turabo kumwana tiye aha nana inzu hiraja aha inzu namera menshi ubu bariko bavuga inzu yonyene ibihumbi amatara n'amazi atari ibihumbi jana n'ibiri vanumoro umekusa yange mali zobidushoboza hama bije mukuti aha kugira umwana age binda guhangayika kunyene nibaze yuko ikintu hanini yacu bakibuza bamwe turaronka n'ibyo dukora mu bitwe mu byumviro mugabo tukaboneka urashobora kwiyumvira ati je ndose umutahe ndashobora gukora iki gatera imbere nkamenya nanjye nkavuga ati ejo nageze kuri hano cy'umutu cyo kingano kugira ngo nanje nzorabe yuko cyacho kujya nguma nakino bose nifungurira naho ikintu nta kintu umuntu aba harika araharabira kuri dusaba yuko cyane igitoro kiboneke mu gihugu cy'u Burundi birasije nka jewe saa 9 y'ijoro mbabyutse agenda n'amaguru gushika kwa Siyoni washika kwa Siyoni ukabura ibyo ugiye kuronka
umva n'ingorane cyane cyane bari bakwiye kutuvugira bari imbere igitoro kikaboneka n'ibidandazwa ibiciro kugira natwe abantu bato bato nicyo twisabira ntidusaba ibintu birebire birongera uko dushyira hamwe. muradutunga kuri ayo majwi atariko yumvikana neza. Igihe Uburundi budafise ubushobozi bwo gushora hanze no kwinjiza ivya nkenegwa ngo bizogora ko ihangiro mukuru w'igihugu yihaye akija ku butegetsi bwo kuduza urugero rwo kubaho neza kw'abarundi arishikako. Aho ni mu gihe ku wa 18 ku kwezi imyaka 4 izoba irangiye Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi. Ishira hamwe Olicom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta risanga intambamye ziri mu gutunganya nabi umwimbu Gabriel Rufyiri ashima ko amafaranga yemewe n'abafasha igihugu mu mafaranga ikoresha yiyongeye kuva mu mwaka w'2020 ariko aregura ko ingorane iguma mu gutunganya nabi ayo mafaranga. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom. Gihaza ku butegetsi imiliyaridi 300 niyo yaza muri budget. Ubu uye tugeze ku miliyaridi 1000. Ariko nahaduga ikibazo kicikwe ni ca dekesema. Kugira ngo amafaranga ashobore gutangwa kubera ikibazo cy'intwari bereye. Kuko abantu batanga amafaranga barategeka cyane ko ibintu by'intwari bereye bishigwa mu ngiro. Rero ko kwisununura gatoya ni kuboneka mu buzima bw'abanyagihugu. Ubibonera cyane cyane kwikena ry'ibintu byangombwa. Ivyinjira n'ibisohoka ntivyakunze kubera imvo nyinshi. Ivyo navyo kugeza n'uno munsi murabona n'amafaranga twibaza ko FM yatwemereye kugeza n'uno munsi hari ibintu ubona ko badahuriza ko bitarakunda ko amafaranga aboneka. Yuko amafaranga y'u Burundi yataye agaciro hanyuma kandi twa tukubera tudashora ibintu tudafise ibintu dushora hanze haca haba ingorane z'ukungene ivyo bintu dukura hanze vyinshi tubigura. Arenda kwa karoro gasanzwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 ifaranga ry'idolari yavunzwa munsi y'amadolari 3000 kuri marché noir. Uno munsi kuri marché noir rivunjwa 6000. Umwimbu nivyo nk'ubu mwimbu w'ibigori warabaye mwinshi. Mugabo kubera tutagira ubuhinga n'uburyo bwo kuwuziganya urabona ko hari ikintu gikomeye cyane jewe no kwita incompetence generalisée, ubushobozi buke muri rusangi bw'inzego z'igihugu ukungene zikora. Nimwera kumva ivyo mushikiranganje wa mbere ariko kuvugira Ingozi baguze amaproduit yo gupompa ikawa. Ubu rero iyo bavuze yuko bizoba vyamaze gutagarani ukwezi kwindwi, umuntu agaca yibaza nk'ivyo bintu none abantu babiguze mugabe bikaza gukoreshwa mu kwezi kw'icenda, abo bantu bakwibihana bimeze gute? Bugiye bibazo biraho. Abategetsi b'igihugu bavugwa mu rudandaza ngo barakwiye kubavanura nago ngo kuko kubangikanya ayo mabanga bimaze kuzana ingaruka mbi nyinshi. Gabriel Rufyiri akabona ko kandi ko integuro y'amafaranga leta ikoresha ikwiye gukugwamwo ibidakenewe. Aha akavuga nk'ibijanye n'ingendo zo hanze zidakenewe, inzego zikabavanura n'amafaranga agenewe ivyo ukubaho ku buryo uburengeye. N'ubu kandi Gabriel Rufyiri arongoye Olicom. Murabizi ko turi mu gihe citegwa y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Turavye amafaranga twinjiza ndabaha akaroro gasanzwe. Uburundi mu mafaranga n'amakori n'amatagisi angana imiliyaridi 200. Izo miliyaridi 200 ubiravye neza usanga agenda guhemba abakozi ba leta akongera akagura bijya bintu leta ikenera. Nukuvuga yuko amafaranga yandi leta ikoresha namwe bituwita ngo nayo dufashishwa n'abandi. Cya kinogo kimwe bita deficit budgetaire ubu kigeze hafi ku mamiridi hafi 500. Ayo mafaranga rero niyo leta ikivuga ngo igiye gukoresha ibintu by'imigambi. Ivyo navyo nimva ntibishoboka. Udashobora kugira investissement, kugira imigambi kwajya amafaranga ukura mu gihugu vyogora ko ushobora kwiyumvira kuzotera imbere. Arico gituma twifuza kwiri tegeko leta igomba ikoreshe bagire ico twokwita budget d'austérité, budget yo gutubika wavubi. Ntitubone imodoka 30 nyuma y'umugabo umwe, ntitubone
ibintu by'ukuri bya bintu umengo ni byo kwinezereza nkuko umengo tubaho umengo turi kwijuru. Ikindi gira kabiri ni ibintu by'ingendo zo hanze nyinshi usanga mu by'ukuri zitwara amafaranga menshi cyane kandi ubona ko atashoze zirinjiza. Tugomba kubona urugendo rwagizwe n'umuntu wo hejuru atubwira ati nagiye muri urugendo naronse ibi nibi. Ikintu gikambaye kira gatatu nuko umukuru w'igihugu akora ibishoboka byose nabo bari kumwe bakazana abahinga va makungu. Ivyo rero kugira ngo bishoboke nuko aba bantu bariko baratwara uno munsi ivyo bintu tuko turavuga by'urudandazwa by'ubusuma babivamwo hanyuma bakaja mu vy'ukuri ku kivi. Igitoro gikwiye ku kwezi ngo kirenga amaritiro imiliyoni 31 muri iki gihe ngo iciriko kiraza cababa izo litiro nubwo kidakwiye bishikirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo igitoro Engineer Felix Ngendabanyikwa akavuga kandi ko abazana ibitoro mu gihugu ari batanu harimwo na societe Sopebu. Ubukene bw'igitoro ngo barabuzi ariko ngo ubwo bushikiranganje buriko burakora ibishoboka kugira ngo imyidogo y'ubukene bw'igitoro igabanuke. Tumukurikire. Ubushikiranganje busanzwe bujejwe n'ivy'ibitoro turiko turakora ibikorwa bitandukanye cyane cyane muri kino gisata kijanye n'ivy'ibitoro aho tugira tuti turazi yuko ari umutwarariko wa twese kubijanye n'ibitoro kubera nkuko namwe mwabishikirije kubitoro ari byo bituma ubundi buzima bwose bugenda neza. Turiko turabikorera ko kugira ngo turabe yuko igitoro kiboneka ku rugero rukwiye ruhagije. Muri no mwanya turiko turavugana ikano mu misi heze hariho amakomande yabaye biriko biraza urabona ko bidacika gose ngo bihere mugabo turaguma turonka bike kugira ngo dushore gutuma abantu bashobora kunywa kugira ngo imirimo ishore kubandanya. Rero novuga nti ibitoro birahari mugabo ntibihari ku rugero twe twifuza. Niba ari ku rugero rukwiye kugira ngo tubone yuko ijya mirongo yavuyeho tubone yuko ubuzima bwasuye kuba normal ko muravye nka mu gisagara amabus n'ibindi kuko abantu biyunguruza ntibimeze neza cyane twe ntibidushimisha umugani cyo gituma natwe tuyatera kugira ngo tugire ingufu nyinshi kugira ngo dushire kuranda disponible ico gitoro. Nukuvuga rero uko biriko biragenda nuko hariho ishirahamwe rishasha riherutse kujaho ririko rirabikorera ko bararihaye uburenganzira bwo kurangura kudandaza no gusubira gutanga ibitoro. Iryo naryo ririko rirakora riracari mu ntango ririko rirakora riramaze kurangura inshuro nka 2 canke 3 mugabo hariho n'indi shirahamwe yari isanzwe rikora ivyo bikorwa ririko rirakora riraheraheza ivyaryo kuko ntitwashatse ko bivangana cyane kuko regide ziracaheraheza amakomande yari ifise kugira ngo ibanze ihereze abo yari isanzwe ifitiye ibyo twokwita amabondo commande kugira ngo banze basozerane nabo hanyuma Sopebu ibandanye ikora ivyayo ntangora. Nico ciza nico twavuga gituma tugira tuti ibi by'imirongo birashobora guhagarara gatoyi nuko tugira tuti kuvyo regide zirikirazana n'ivyo Sopebu irikirazana twagomba ko bihurira ku rubuga byose kugira ngo iyo uko gushira hamwe ingufu bitume ngira ngo dushira gutera intambwe kugira ngo turabe yuko habaho agahingwe gatoyi kugira ngo abantu bashire kuronka ibitoro bikwiye. Dufatiye kuko ibitoro binyobwa mu gihugu tuvuga tuti ku kwezi haranyobwa amaritiro arenga imiliyoni 30. Nukuvuga 31 gushika ngaho. Nukuvuga ufatiye kuri urwo rugero ku kwezi aho turashobora gukwiriza abitwaye ko bariko barakora mu gihugu cyose. Mugabo rero ivyo nababwiye biri commande biri munsi y'ivyo gatoyi. Ku buryo urumana navuze nti turabona ibitigiri turiko turinjiza bidakwiye cyane ku buryo dushobora kugira tuti harageze yuko tugira tuti byose birakunze dangu. Mugabo turabona yuko kuri commande ziriko zirinjira turaba iyo miliyoni 30 mugabo ntizikwiye kugira ngo ucire gukuriza bose. No munsi ni bande bari mu rudandazwa rw'igitoro bagikura hanze abantu ku bwabo canke amashira hamwe. Tegeko riherutse kujaho rishinga irya shira hamwe Sopebu barayihaye uburenganzira bwose kuko ariyo yorangura igitoro hanze ikakicinza mu gihugu. Mugabo kubera yuko idashobora gukora yonyene barayihaye uburenganzira kandi bwuko ishobora gukorana naje yandi mashira hamwe canke amasosiyete yahora bikoreramo kugira ngo bafadikanye. Rero nuwo muce wabo bahawe uruhusha na Sopebu kugira ngo bakorane niba bafise uburenganzira bwo kuzana ibitoro kuvyinjiza
kubikorera kugira ngo turabe yuko ibibazo bitora umuti. Ano makuru twari twabateguriye mwakoze mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana ibiganiro televiziyo Isanganiro yabateguriye.